Yes, moto izobera umuriro wamaze kuba noneho wongera kuba umuriro. Nyamuneka ibintu narabibabwiye ndababwira nti uwitwa General Neva arimo arakina n'abantu badakina. Ibi bintu ndababwira nti iki gihugu cy'u Burundi ni igihugu kigiye kwikurira ibibazo. Ngira ngo CNDD FDD ndababwira nti kubisubiranamo iki si ikibazo ahubwo mugiye kubona ikibazo kigiye kurenga igihugu cy'u Burundi. Ndababwira ati abitwa banda kugarika mwitegure yuko ibi bizabageraho, ba General Neva mwitegure yuko ibi bizabageraho. Ndababwira nti abitwa ba General Prime Niyongabo mwitegure ko ibi bintu bizabageraho. Ndababwira nti abitwa ba Gervas Ndakobuca mwitegure ko ibi bintu bizabageraho. Nyamuneka ndababwira nti ba Gatoni Rwasa mwitegure ko ibi bintu bizabageraho. Igihugu cyanyu uwitwa General Neva yarakigurishije ndabisubiramo. Munyemerere mbabwire yuko ariko bakunzi ba Duniani Kote TV ubundi mumeze neza ko naheruka kubabona mwigaragaza. Ndagarutse rero nyamuneka nta kindi kingaruye ni ukubabwira situation uburyo mu gihugu cy'u Burundi ibintu byamaze kuba bikomera, ibintu byamaze kuba biba ibindi. Nyamuneka va kuri bya bindi bajya bavuga ivumbi noneho ryatumutse. Ni ukuvuga ngo tumaze iminsi tubabwira, ntabwo najyaga nkunda kuvuga ibintu cyane bibera mu buseruko bwa RDC, ariko munyemerere uyu munsi ndazi no kubigarukaho. Bakunzi ba Duniani Kote rero TV ndagira ngo mbabwire yuko ubu tuvugana ku kibuga cy'indege cya Bujumbura ibikoresho byamaze guhungishwa. Ibikoresho byamaze guhungishwa birimo indege, zaba izo mu bwoko bwa drone, zaba amahelikopter. Ibi bikoresho bamaze kubyirukankana, babihungishije. Ngira ngo ibi bintu mbere yo kugira ngo mbyinjiremo, ariko dikamanza nanisuriza abantu kuko badukurikira bari mu gihugu cy'u Rwanda, badukurikira bari mu gihugu cy'u Burundi, badukurikira ubwo mu gihugu cy'u Burundi baba bari muri Korine Mujejuru, Korine Murangara, Korine Yatongo mu gisagara cya Bujumbura ndetse na za Gitega, tubaye ikaze. Ariko kandi bakadukurikira bari Kenya, bari Tanzania, bari Malawi ndetse na South Africa, nabo tubahaye ikaze. Ubwo sabo gusa kandi ku mugabane w'Uburayi barahari, mu ntara gatandatu diaspora, mu Belgium, mu Faransa, bari hano muri Amerika, bari za UK, bose tubaye ikaze twikuye ku mutima. Ubwo rero twibukanse cyane sindi butinde munyemerere duhita twinjira mu makuru arebana n'umutekano, politiki na diplomasi. Tubanze tubabwire uko situation ihagaze. Nk'ubunyemerera nkubwiriza ukuri, nkubwire ko hano za Bujumbura ibintu byamaze kuba ibindi. Za ndege zose bazihungishe nyuma yo kumenya amakuru y'uko ngo intare zasarambwe uyu mujyi zaba zawugezemo kare, zamaze kuba ziwukandagiramo rwose ngo hano ku kibuga cy'indege. Esa izi ndege bashobora kuza kuzituraguritsa. Nyuma y'uko rero ayo makuru agiye hanze, uwitwa General Neva ubu tuvugana yahise ahunga igihugu. Izi ndege barazihungisha, yahise yihunga igihugu. Yahungiye bimeze bite? Ngira ngo wenda ndaje tubiginjiremo. Ubu amakuru arimo agenda ngiraho nuko rwose nyamuneka mu gihugu cy'u Burundi ibintu bitifashe neza, n'abaturage bamwe namwe baraza gutangira gukuramo akabo karenge. Ibi rero si byo gusa, muraza kunyemera dusimbukire mu bice by'umujyi wa Uvira tubabwire yuko imirwano na n'ubu igikomeje. Uwitwa Brigadier General Kasita baracyamushaka Bazalendo, ndetse nako abaturage benshi barimo barasiga ubuzima muri no mirwano. Turaza gukomoza kuri byinshi bigiye bitandukanye. Rero muraza kunyemera nanone nsimbukire mu bice rwose bya hano za Munembwe, babwire yuko abaturage b'Abanyamurenge nubwo bagikomeje guhasoringa, bagikomeje kwicwa, na n'ubu rwose bagikomeje gukora buri kimwe cyose kugira ngo icyitwa umutekano n'amahoro byabuze biboneke. Bagikomeje gukora buri kimwe cyose kugira ngo umutekano n'amahoro byabuze biboneke. Nabyo turaza kuba tubikomozaho. Ariko Abanyamurenge barimo barirwana hano za Mikenke, za Rugezi. Nyamuneka barimo bararwana n'igisirikare cy'Abarundi, FDLR, Wazalendo, FDNB yaramanutse yose. Barimo bararwana imitutu y'imbunda ndetse n'inini nazo zirimo zirakoreshwa. Ndetse amakuru mfite ni nuko ibibuga by'indege byose mu bice by'Iminembwe intare zasarambwe zimaze kubizenguruka, zirimo zirabigira amajanja. Ubwo ni nako umujyi wa Uvira isa nawo ushobora kuza gufatwa.
ushobora kuza gufatwa muri rusange. Ntabwo nibutinde rero, reka yenda mpite ninjira muri ino nkuru by'umwihariko, ubwo turaza kugaruka muri CNDD-FDD turebe uko situation ihagaze. Turabizi ko ivumbi rikomeje gutumuka, turabizi ko ku mupaka wa RDC, ku mupaka w'u Rwanda, ku mupaka wa Congo ibintu bitifashe nabi. Ku mipaka y'ibyo bihugu byombi ibintu ntabwo byifashe neza, nako by the way turaza kuba turebera hamwe, ndetse turaza no kwakira umwe mu basesenguzi bacu atubwire uko byifashe nawe. Turaza gukomoza kuri byinshi bigiye bitandukanye, tugende tuba updating 5 kuri 5 rero by'umwihariko. Ariko kambanze mbabwire yuko mbere na mbere, nyuma yuko igihugu cy'u Burundi cyongeye guhura n'ibiva gusenya, uwitwa Neva yamaze kuba ahungira mu gihugu cya Tanzania. Ubu tuvugana niho akambitse kwa Samia Suluhu Hassan, yamaze kuba yakajyo ubuhungiro mu buryo navuga ko udasanzwe. Indege zahungishijwe, ibyo nibyo birimo biragenda bigaragara mu gihugu cy'u Burundi, ariko imitima ya benshi by'umwihariko irahagaze, bari kuvuga bati uko byagenda kose iyi ni finali rwose igiye kutuha icyitwa imirwano tutigeze tubona ahandi, byaba mu bice by'umujyi wa Uvira, byaba Bujumbura, byaba ndetse na za Minembwe. Salambwe boys rwose zakaniye. Ubwo rero rwose nyamuneka birumvikana ko ibintu byabaye kuba bindi ibi ko biri kuba nako CNDD-FDD yo ikomeje kugenda ikora inama ivuga ati ntibishoboka, nyamuneka tugomba kurekarama. Ese kuki witwa General Neva igihugu cyacu yakigurishije, tukaba tugezeje amasaha turimo natwe isaha twahunga? Nyamuneka icyo nakubwira cyo ibintu birakomeye. Bujumbura rwose yamaze kwigarirwa, Red Tabara nayo rwose ubu tuvugana nyamuneka nako irimo iraprofitira mu kavuyo, yamaze rwose kuba by'umwihariko igaragaza ko ibintu bitari bworohe. Iyo Red Tabara nayo mu gihugu cy'u Burundi yamaze kugera isaha ushobora kumva ari nabo bari kuyobora ikibuga cy'indege. Amaze imyaka irenga 30 hari amatate mu burasirazuba bwa Kongo n'ubwicanyi bwahitanye imbaga y'abantu amamiliyoni n'amamiliyoni. Ibitekerezo bya jenoside, ibitekerezo byo guhonya abandi, ibitekerezo byo kwima ubwenegihugu abandi kandi ari uburenganzira bwabo, ibyo byose nibyo byatumye inganda zitikira, baba abakongomani, abarundi, abanyarwanda, abaganda. Urumva iyo igihugu nka Kongo nka kiriya kidashoboye gushiraho ubutegetsi bushobora kwetablisa l'autorité de l'État partout, kigashobora kwetablisa l'ordre public partout, la sécurité, usanga bigira ingaruka mbi no seulement kuri ico gihugu ahubwo no ku bindi bihugu biba bihana umupaka. Icyo nagomba kuvuga rero ni iki? Nagomba kuvuga yuko twakora umwihwezo ku biriko birakogwa ubu. Biriko birakogwa ubu, hari intambara ziriko ziraba. Intambara igihe cyose ni ikintu kibabaje, intambara igihe cyose ni ikintu gihitana ubuzima bw'abantu, kandi iyo umuntu apfuye ntagaruka. Iyo umuntu apfuye aba apfuye ntagaruka, kugira ngo azosubira azuke agaruke. Cyo gituma burya ubuzima bw'umuntu ni katihabwa, nta ugomba kugambura ubundi, nta n'umuntu yagomba kugira any justification yo kuba yawukwambura ubuzima bw'umuntu. Ariko rero ku nyungu z'abantu bakeya, urashobora gusanga mu isi hariho intambara zigahitana ubuzima bw'abantu benshi, ndetse ubuzima bw'abantu badafite n'inyungu muri ibyo bintu biba biriko biraba. Nibyo rero bimaze imyaka myinshi kuva kuri independance biba mu bihugu biri mu karere k'ibiyaga bigari. Rero igitekerezo gihari, mbega umuti urashoboka yuko muri ibi bihugu by'ibiyaga binini umutekano ushobora kugaruka, amahoro akongera akabituze nk'uko mu bindi bihugu bimaze imyaka myinshi biri mu mahoro? Nicyo kibazo twakwibaza. Hari intambara rero ziriko ziraba, izo ntambara zihuza coalition iri inyuma ya guverinoma ya Kongo, aribwo Burundi, Wazalendo, imigwi y'abamercenaires n'ibindi bihugu byoba bishigikiye leta ya Kongo mwibanga. Ari bya bihugu bya SADC byari bifatikanije nabo mu ntambara yabereye Goma na Bukavu zigatsindwa, bashobora kuba baragiye, ariko
ibihugu byabo bikabandanya bishigikira mu buryo bw'ibikoresho cyangwa bw'amafaranga. Ku ruhande rwa AFC/M23 u Rwanda rushigwa mu majwi, hanyuma yenda n'ibindi bihugu nabyo, ko burya abantu bose muri politiki bagira abagenzi bidashobora kuba byigaragaza. Izo ntambara rero ziriko zihuza izo bloke zibiri, twaravuze impinduka zabaye, hariyongeyemo abamercenaires b'Abakolombiya n'abandi. Rero burya mu intambara ihari dushobora kumenya abashigikiye uruhande bose n'abashigikiye uruhande bose. Hanyuma turabona yuko ibiganiro bya Washington na Doha byashoboye kurarantisa ubukana bw'intambara, nuko AFC/M23 itashishikaye yigarurira ibice, nubwo habandanije habe gusotorana. Rero mbega hari ibyizigiro, hari icizere, hari amahirwe twoha ibiganiro bya Washington. Reka tuvuge ko kandi ibiganiro bya Washington turashobora kubiha amahirwe, kuko bavuga ngo uhagarike n'ingwa aravoma. États-Unis ni igihugu gikomeye gihambaye ca mbere, gifite igisirikare gikomeye ku isi, kivuga rikijana mu isi, kiri muri wa mugabane na bya bihugu by'abarongoye ordre mondiale hari uno munsi kuva inyuma y'intambara ya kabiri y'isi yose. Turabona ko États-Unis ariyo n'Uburayi aribo barongoye ibyo twakwita ordre mondiale. Nubwo abantu benshi badatahura ibyo tuvuga, ibyo twakwita ordre mondiale, baba ari abantu bashobora guha amategeko ibindi bihugu, bashobora gutuma politike zabo n'ibikorwa bakora bishobora kumvirwa kurusha uko ikindi gihugu cyari cyo cyose cyovuga. Ayo n'amahirwe manini dushobora guhera ibiganiro bya Washington, kuko Washington Perezida Trump ashobora gukoresha igitinyiro ciwe agategeka leta ya Kongo na leta y'u Rwanda bakaba boshobora kumvikana. Ariko kandi mbega Trump twoshobora kumwizera turebye uko ariko arigenza mu matate y'Uburusiya na Ukraine, cyangwa amatata ari hagati y'Abisirayeli n'Abarabu? Dushobora kugira icizere yuko Trump ahari ashobora kugira icyo ahinduye ku byo twakwita la politique americaine mu bindi bihugu, canke ko impinduka ku bijanye na ordre mondiale, kuko twabwiye ko Amerika n'Uburayi ari byo biri imbere mu kuyobora ibihugu byo ku isi. Reka dufate iyo scenario ya mbere yuko bishoboka yuko Amerika ishobora gukoresha igitinyiro cyayo igakorana n'u Rwanda na Kongo, maze amahoro akagaruka, amasezerano agashika kwako akagaruka. Na cyane cyane ko Amerika kuja muri ibyo biganiro igihe itumirwa na leta ya Kongo, Amerika ntabwo yaje ngo n'umutima mwiza ngo yifuza guhuza Amerika, yifuza guhuza Kongo n'u Rwanda, ahubwo nuko izigamwo inyungu. Kandi muri ibyo biganiro n'u Rwanda nabwo ruzigamwo inyungu. Kandi amahoro n'umutekano bigarutse, ibyo ari byo byose ibihugu byose byo mu karere byabonamo inyungu. Ibyo rero ni igitekerezo gishobora gutuma dushobora guha icizere kininiya ibiganiro bya Washington, kuko ibiganiro bya Washington burya nibyo bidigita ibiganiro bya Doha. Nubwo abo bihuza batandukanye, ko urabona n'u Rwanda nubwo rutagaragara cyane canke Amerika, ariko Doha nabo nyene baba barimwo. Iyo leta ya Kongo na AFC/M23 baganira Doha, n'u Rwanda ruba rufitemo intumwa, na Amerika n'ubumwe bwa Afurika, ubumwe bw'Uburayi, ibihugu byinshi biba bifisemwo abarimwo kugira ngo les facilitateurs. Rero dushobora gutanga amahirwe menshi cyane, kandi niyumvira yuko byaba ari politike nziza Amerika ihinduye politike yayo ku mugabane wa Afurika,
kuko cyane cyane twaba tubona ko Amerika yinjiye mu buryo bw'ubucuruzi n'ibihugu bya Afurika nabyo bikaba byahabonera akoyoko mu gukora amasezerano na cyane cyane ashingiye ku byo ubucuruzi. Ariko ubucuruza rwa Amerika, amakampuni ya Amerika, amakampuni y'u Burayi, amakampuni y'ibindi bihugu niyo bashobora gukorera muri Kongo mu gihe hari indyane n'ubwicanyi n'imigwi ikora ibyigombye. Nicyo gituma rero buriya ikibazo cy'umutekano kigaruka naco, kuko arico kirashyira gikingira inyungu z'ibyo bihugu biba byazanye investissement muri ico gihugu cyane cyane igihugu cya Kongo, igihugu cy'u Rwanda, igihugu cya Uganda, igihugu cya Tanzania, igihugu cy'u Burundi. Nabwo ko ibyo bihugu birimwo le potentiel ubutunzi bwinshi cyane, yaba amapetrole, yaba toutes sortes de minéraux, yaba iby'amazi, yaba ibintu byinshi cyane by'ubuhinzi n'ubworozi bishobora gukorekera muri aka karere, maze aka karere kagashobora kugaburira isi mu bintu byinshi. Nicyo gituma rero mubona ibihugu by'i Burayi, ibihugu bya Amerika, ibihugu by'Ubushinwa, ibihugu by'Uburusiya bitabyifuza gushingura ikirenge muri ibi bihugu by'ibiyaga bigari kubera birimo n'ubutunzi bwinshi. Reka duha amahirwe ibi biganiro. Senariyo igira kabiri, mu gihe ibiganiro bitokunda noneho akaba inzira yo gufata umuheto. Ico gihe u Rwanda rwobangaje, AFCM turayobangaje, Uganda yobangaje, n'ibindi bihugu nka Kenya n'ibindi bihugu tutabona tutazi byoshobora kuba angaje kuri iyo bloke kugira ngo vyempoze la sécurité kuri East Congo. Ivyo navyo harimo riske nini ya yuko Tshisekedi ashobora kubihumberamo n'intwaro yiwe igatembagazwa na burya na opposition ikomeye ihambaye y'abakatumbi, y'abafayuru, y'abakabira n'abandi benshi, imigwi ikomakomeye, imigwi za Katolika, amadini menshi amaze kugaragaza yuko adashigikiye politike ya Tshisekedi. Nico gituma ubona bamuhatira ibiganiro bihuza abakongomani bose. Nico gituma rero kuba ko Tshisekedi atofata ya mahirwe ya Washington n'u Rwanda ngo ayabyaze umusaruro, akishingira yihambira kuri bya bitekerezo byo gutuza abanyarwanda bari mu burengerazuba bwa Kongo, bari avuga ikinyarwanda, avuga igiswahili, bishobora kumuberamo umuzi w'umururazi n'ubutembagazi bwiwe n'intwaro yiwe igatembagara, kuko urumva hari ibihugu bikomakomeye bifite inyungu mu mahoro n'umutekano muri East Congo. Na cyane cyane nababwiye ko politike z'ibyo bihugu byari biyoboye ordre mondiale biriko birahinduka, batakigomba gukorana n'abaperezida bari feke, abaperezida b'abanyantege nke, abaperezida badafite intwaro nziza, kuko nabo investissement zabo zija muri riske. Kuko iyo ugiye ko investissement hatari umutekano, ahantu abategetsi bamunzwe na ruswa, ahantu hari ubwicanyi bw'uburyo bwose, urumva ivyo nibirasira ivyo twakwita la sécurité des affaires. Nico gituma ubona nubwo Kongo yari ngiye nk'isa n'iganira na Amerika gusa, noneho ngo baganire bagira imbaraga no z'umuriko na AFCM ndetse no kurwanya u Rwanda. Urabona ko Amerika itabyemeye, kuko babona ko u Rwanda rufite uruhara runiniya mu bijanye no gukingira la sécurité des investissements muri East Congo, muri Congo no mu karere, kuko murazi yuko n'ubundi u Rwanda rusanzwe rufite ikirere, rusanzwe rufite ikiraka kazi gikorwa cyo gukingira les investissements z'Uburayi, z'Ubufaransa, muri Mozambique, kandi bakabona yuko bakoze neza ibikorwa babishyizeho byo kurwanya abateroriste, n'ubu bagikomeje bakabona yuko nicyo gituma babahaye imfashanyo yo kubandanya ibyo bikorwa. Ariko muri ya ntimukagire ngo ahanini n'umutekano w'abaturage witaweho, ahanini c'est la sécurité des investissements y'ibyo bihugu bikomeye. Ariko niyo bishitse nico kikiyongera yuko
n'abanyagihugu nabo bakingirwa bakabona amahoro. Ivyo navyo ni idarapo nziza ku gihugu c'u Rwanda, ni igikorwa ciza mu makuru. Ico gituma rero Amerika itari kwemera diri hagati yayo na Kongo gusa, ikirengagiza u Rwanda, kuko u Rwanda rufite ibintu byinshi Amerika ibona vyofasha pour garantir les investissements zabo mu karere k'ibiyaga bigari muri East Africa. Nico gituma ngaho twogira kudosha pour u Rwanda, politike yayo internationale, politike yayo mu bijanye n'ivy'umutekano, politike yayo mu bijanye no gutunganya neza igihugu. Ibyo twoba kudosha kuko igituma bizigwa n'ivyo bihugu by'Uburayi, bya Amerika n'ibindi bihugu bikomakomeye by'Uburusiya n'Ubushinwa, ugasanga barahurira yuko u Rwanda rufite uruhara runiniya mu bijanye n'uko ibihugu bikwiye kubana, n'uko ibihugu bikwiye gukorana, cyane cyane dans les affaires. Aho rero nico nagomba mvuga yuko twoha amahirwe Doha, tugaha amahirwe Washington, ariko twari tuvuze mu gihe byo failinga, turabona ko intwaro ya Tshisekedi ishobora kuvanwaho, kandi n'intwaro y'u Burundi nayo nyene ishobora kugeremirwa nuko ibyo biganiro bitoshika ku ntego, kuko u Rwanda Burundi rusigaye base arrière y'intambara zibera muri East Congo, kandi Burundi bwaremeye officiellement burisinya yuko bwemeye kubandanya izo ntambara. Nico gituma ruguma rungika y'abasirikare, ruguma rungika y'intwaro, ruguma rufatikanya na Kongo mu bikorwa bibabaje cyane byo kwica abanyamurengari ya mu Minembwe, kwica abantu Uvira. Ibyo bintu rero birababaje kubona Burundi bwarahisemo nabi, bukaja inyuma bugashigikira abantu bashobora kurya abantu batabinyegeje, bariko barifata amafilime, bakemera gushigikira umuvumo w'abantu biyemeje gusesa amaraso y'abantu, babaziza ubwoko, babaziza uko baremwe. Ivyo bintu birababaje cyane kubona leta ya Ndayishimiye yahisemwo iyo nzira. Niyumvira rero yuko ibyo bintu bishobora kugira ingaruka mbi cyane mu gihe ibiganiro bya Doha, ibiganiro bya Washington bitonyuramo. Niyumvira yuko iyo scenario ya kabiri yakwegera akarambaraye cyane cyane igihugu cy'u Burundi, kuko ciyemeje kuja mu mugongo wa Tshisekedi, mu gihe Tshisekedi wewe ari kure izikinshasa, ariko wewe Ndayishimiye ntigeze aharura ko ari we yegereye iby'izo ntambara. Rero kuja kuvyidabikamo bishobora kumukwegera intambara zikomeye. Scenario ya gatatu nuko ibyo bihugu bishobora kugira icyo twakwita double jeu. Double jeu ni uburyo bwo gushigikira l'équilibre des conflits. Bakaba boshigikira leta ya Kongo, wanashaka bagashigikira n'u Burundi, abandi bagashigikira AFC M23, bagashigikira n'u Rwanda, kugira ngo n'ibyo biganiro ntihagire icyo bishikako, bikazoguma biganirwa biva Arusha, bija Nairobi, bija Mozambique, bija Angola, bigaruka bija South Africa, bigaruka bija Uganda, bigaruka bisubira muri Amerika, bisubira za Doha, imyaka n'imyaka ikazohera abantu bari mu biganiro n'ubwicanyi butagira iherezo. Iyo ni scenario ya gatatu. Mu gihe byo uko byo bibabaje cyane, niho twari twaratanze impanuro, turavuga tuti noneho ibihugu biriko bigirwa ku ingaruka directement, bifite ubushobozi bw'igisirikare, bifite umutima wo kugarura amahoro, ari byo Uganda, ari byo u Rwanda, ari byo Kenya, bishobora gushigikira AFC M23 noneho ya mahoro abantu batifuza biciye mu neza agashigwaho biciye mu muheto. Niyumvira yo nayo n'inzira ibabaje, kuko ituma ubuzima bw'abantu buhona, ariko n'inzira ishobora kuba inyishu y'igisubizo noneho amahoro n'umutekano
bikazogaruka muri ibi bihugu, nubwo bishobora ari inzira ishobora gufata igihe kirekire, kuko yenda haguma de resistance haba ku ruhande rw'u Burundi, haba ku Burundi, ku ruhande rwa Congo hagumamo de resistance, de poche de resistance za wazalendo, yenda n'igisirikare cya Congo coba catsinzwe, cya igisirikare cy'u Burundi coba catsinzwe, gishobora guhungira Tanzania kikagaruka komeza ibikorwa bya sabotage, kuko burya gusambura, kwica ntabwo bisaba imbaraga nyinshi. Rero iyo ni scenario ya gatatu ishoboka, ariko mbi nifuza, ico nifuza tubona ciza twokwanguraja nuko umuco wa Washington, umuco wa uri kurabera Doha, ibi biganiro byobaho ngo amatangazo yo guhagarika intambara akaba vuba, abantu bari mu minembwe, abantu bari mupfira bakareka gupfa, abantu bari za Warikare bari hariya kiri ibice birimo intambara. Erega n'abasirikare nabo nyine ntibaremewe gupfa, ntabwo baremewe gupfa, nabo nyine hari amahoro, bokora ibindi bikorwa byo kubaka, ibindi bikorwa byo gukomeza inyigisho, ibindi bikorwa byo kurinda umutekano mu bindi bihugu. Ntabwo baremerewe kugira ngo bashobwe kurisongoye kubera inyungu z'abategetsi bakeya batabona inyungu y'amahoro n'umutekano, batabona ibyiza by'amahoro n'umutekano. Rero muri make nivyo nagomba kuvuga, izi scenario zitatu. Iya mbere ni uko ibiganiro bya Doha na Washington twobiyumugisha, Imana ikabija imbere, kuko bihagarikiwe n'imbaraga zikomeye, noneho izo mbaraga zikomeye kandi zifuza ibyiza muri aka karere bikagenda neza. Hanyuma scenario ya kabiri navuze yuko intambara hashobora kuba intambara zihitana Tshisekedi, zigahitana na Ndayishimiye, nabyo ntibyo bari byiza, kuko boba banse inzira y'amahoro n'ibiganiro. Hanyuma iyindi scenario nabwiye ko ari ugucreate equilibre de conflit, hakazoguma hari indyane.